reka rero tubibutse ni Copa del Rey ku munsi wa hirya y'ejo aho rero imigwi igera kuri 4 ya semi demi final n'umugwi wa Real Madrid umugwi wa Real Sociedad umugwi wa Atletico Madrid umugwi wa FC Barcelona ku munsi wa hirya y'ejo mwarayibonye yuko umugwi wa Real Madrid waronse uburenganzira bwo kuzokina final ya Copa del Rey mu gutsinda bitoroshe umugwi wa Real Sociedad kuko banganje 4-4 ariko kubera Real Madrid yari yatsinze igitego kimwe ku busa ku kibuga ca Real Sociedad niyo biha uburenganzira bwo kuzokina final biba bitsindo 5-4 nuko rero ku munsi wejo hari urukino rukomeye cyane gose rwahuza umugwi wa Atletico Madrid n'umugwande wa FC Barcelona turabwiye yuko iyo migwi yagiye irahura ariko bigenda batsindana ariko ko zari match bazikomeye ku munsi rero wejo bamwe bavuga bati mbega Real Madrid zokina nande bamwe bakavuga ati bakaduha Atletico Madrid dore kuyikuramo muri Champions League ati yo ntangura ndavuga abo nabakunzi ba Real Madrid bagasoka bavuga ati nibaduhe FC Barcelona yaduhaje uno mwaka turaba yuko twoyitsinda tuyatsi igikombe kuko mwibuka nabo barabatsi igikombe cha Super Coupe rero abantu nta cyo kimwe bari bazi ariko baravuga ati Wanda Metropolitano ibyavuzwe hirya no hino entraîneur wa Atletico Madrid avuga ati twebwe tugiye kwataka nta kuzibira rero ivyo byose byagiye biravugwa imbere ko kidoro tangura rero rukino rwatanguye isaha 3:30 aho rero Diego Simeone mwigore hashize umunyegori Muso hama defense centrale ashiraho Jimenez capitaine na Norma hama arakinisha Aspilicueta na Mandava ba Marco Llorente Rodrigo Dopor hari hagati mu kibuga Barrios hagati ndetse na Simeone umuhungu wiwe aramushirayo imbere ya Juan Alvarez ndetse na Antoine Griezmann ariko hariya uwitwa Flick wewe aravuga ati Chesney Migori ntava Kubasi yagarutse na Inigo Martinez ati mwegwe ni unabategarizwa ntawo bakorako Jules Kunde kone guburyo hama Ayando Barda ati garuka na nahaye umwanya Gerard Martinez ko wegaruka narabonye ko twakubuze ku rukino Rwande rwa Girona hagati mu kibuga ahashira Pedri na Frankie de Jong imbere yabo aravuga ati we Fermin Lopez nuze uvyikorere ariko hagaruka Lamine Yamal ndetse na Rafinha aragaruka imbere yaho aravuga ati Lewandowski nubanza urindire narabonye Ferran Torres abikora neza reka tumutanguze mu kibuga nuko rero urukino ruratangura urukino ubona yuko FC Barcelona yari yagwizire kabisa itembereza umupira neza ku munota wa 27 umukinyi yitwa Ferran Torres basogira ikizere aravuga ati ntimuramenya ivyi wanje je nafatishije Lamine Yamal ati nakubonye wa muhungu we amuha ipasi nziza Ferran Torres ashanga igitsindo cambere ku munota wa 27 urukino igice cambere kirangira ari kimwe ku busa baje mu gice ca kabiri impinduka hirya no hino barazikora ku ruhande rwa Atletico Madrid yinjiza abakinyi bagera kuri 4 mu gice ca kabiri arinjiza Galan arinjiza Solof arinjiza Kremarengre arinjiza Nahuel Molina bose binja mu gice ca kabiri batangura naco ariko hariya uitwa Hansi Flick wewe arajya n'impinduka Ronald Araujo arashobora kwinjira asuriye Fermin Lopez hamwe na Pau Barca arasohoka hinjira Eric Garcia kimi gihe Ferran Torres yarasohotse ku munota 24 hinjira Robert Lewandowski hama Griezmann asohoka Riquelme arinjira gutyo ndetse na Lamine Yamal yarasohotse Gerard Martin arinjira nuko rero ariko Yves urukino ruhera ari gitsindo kimwe kubusa nkuko El Choro kocha wa Atletico Madrid yavuze ati igice ca mbere twagerageje kuba gukina nabo turabafata ngo badutsinze ariko igice ca kabiri baje bakina neza atariko uko bimeze kose narababwiye ati Barcelona yamanukiro gwiza nubwo twereka ko dukina twebwe ni FC Barcelona yaje mu ishusho imazemwe iminsi urabona kiki jewe Barcelona ndiko ndayibona muri no saison iduha isanamu zibiri kubera ko Barcelona nko muri La Liga yahejeje match ale itsinzwe match zine izo match ni nyinshi cyane uno munsi kuva retour itanguye mu ma competition yose Barcelona ntirasubira gutakaza urukino na rumwe iyo bigarukanye ku buryo bwa Atletico Madrid muri izo zine batsinzwe muri La Liga muri phase yale harimwo gwa Atletico Madrid kandi batsindiye muhira batsindiye muhira
Montjuic mugabo mu kwezi kumwe bakinye na Atletico Madrid inshuro zingahe zitatu bayitsinze kabiri banganije rimwe urabona nyene uburyo Barcelona muri transition ibakura muri phase yale ibashira muri retour ni Barcelona yahindutse cyane yarize gukosora mugabo ni Barcelona yari nziza muri rusange kuko muri iyo phase yale nubwo batakaje ama match menshi hari bidasanzwe bagiye babikoramo cyane muri ayo mezi yo muri phase yale ya La Liga niho hagenda hahurirana naho baja muri Champions League bagashobora kuhatsindira Bayern ibitsindo nka bingahe nka bine muri iyo ndwi nyene bagafata Real Madrid bakayikubita ibitsindo bine muri Ligue umva hari ubwiza bari bafise muri iriya phase ale muri La Liga kiki hari gihe twabona bagafata equipe bakayikubita ibitsindo ndwi bugaca bagakubita ibitsindo bitanu bine hoho wari umugenzo wa buri munsi deko barabona ubwiza mugo kabona Barcelona rimwe na rimwe hariyo match iza igatakaza mu buryo bw'ukumengo yatakaje kakano yaritangwe kutumenyereza ko ari equipe yamaze gukomera imeze neza cyane ako rero karabaye akanenge kadasanzwe abantu benshi bakanakibazaho Barca izogarukira he ishobora kwerekana ko isubushoboze bwo gutsinda Madrid igatsinda Bayern na Champions League ikitwara neza hatanduka igatsinda ibitsindo byinshi mugabo rimwe na rimwe kaza igafukama nk'imbere yande ya Osasuna igatsindwa na Leganés urumva ukabona nyene kuri kiratanga ibimenyetso muga kuva mu kwezi kwa mbere buri abantu babiravye match ya nyuma Barcelona batsinzwe ni yinyene ya Atletico Madrid yo muri champion kwezi kwa 12 hariho kuntu Barca bavuga bati yamara ubwiza bwacu turiko tubupfisha ubusa Flick amenya uburyo bwo gukosora ayo makosa yose yagenda rakogwa mu buryo budasa na image Barca imaze kubaka ko ari equipe ikomeye batangura Serie rero gutsinda ama match batangwa kwitandukanya na ya ntuzenya na ya phase yale yabaciramwo rimwe na rimwe ukabona Barca ikiduha image zibiri nyene zidasa mugabo Barca kuva mu kwa 12 bahije gutsindwa na ni Atletico bubatse ishusho nshasha ishusho yo gutsinda back to back ishusho yaho batsinda match bagatsinda ku bitsindo byinshi adversaire wari wose nkuko batangwa bakora muri saison ariko kandi Barca iri tayari gutsinda na match yabagoye ali maje y'match yo mwijoro rihetse ariko bagatsinda iki rero icungutse ku bwanje suko Barca itari fise forme itari fise classe ubona ko hari icamaze gukura ahubwo hoyongere ikintu kigizene kiri mental match equipe ifise mentale yo gutsinda kiki iza yumva ko itegerezwa gutsinda vyanka vyakunda iyo rero ije yumva ko itegerezwa gutsinda vyanka vyakunda iba yize ko biza guca mu bushobozi ifise bwo gutsinda buri muntu wese ariko niyo uwo munsi ubwo bushobozi mu buryo buri tactique canke ikibwabuze ko akantu n'agatoye gashaka kuyituma iyo equipe ishobora gutakaza match muga cakintu cyo mu mutwe cumva tuti ariko twe turi Barcelona turondera amanota 3 canke tugizene iko bigenda kose tutegezwa gutsinda ya mentale irazi kabapusa bagatsinda match iyi Barcelona iki kintu ca lo mentale tukize cyane kuri kote ya Real Madrid yaba mu gutwara ibikombe yaba mu kwikalifia hano hatandukanye mugabe iyo shusho ya Real Madrid yayishobora kunanirwa match ikabagora mugabe ikarangiye bayitsinze no guhuburorero bwaho Barcelona ibikoze muri ino misi ali maje y'imatch baheruka gukina ya La Liga n'abanyene ba Atletico Madrid ali maje ya match yande ya Benfica nukuvuga kuromonta naho match yabaye mbi kuri Barcelona mugabo bakagira ku kintu kimwe kiri positive cyane bage bahegwa none mugabo yitwa Rafinha urumva bikagendo bikaba ibishoboka byose ko bategezwa kugirane kurangira batsinze match ku match rero ya Atletico Madrid twavuga tuti Barcelona bari favori suko Barcelona bari muhira suko Barcelona twari tuyobewe resultat za match yari ubundi muri rusange kiki muri football iyo equipe yamaze kunganyiriza muhira
kuri ekipe bitwa ko bagendera hamwe biba bigoye. ukabubwira Alex Terrier twese tuba tuzi yuko ekipe iri Alex Terrier iriya yakira ni ifise amahirwe aha match yale vyari bine ku bindi vyabaye bine ku bindi mugabo ivyo bine ku bindi vyabereye hehe kwa Barcelona Montjuic kuva rero kwa Barcelona utaha kuyinsinzi ukina na Atletico Madrid ari bine ku bindi ukitega insinzi ari ivyo abantu benshi nibavyiyumviye muga aho bihindukira ni mu buryo Barca yanganije bine ku bindi iriya match Barca bari bayitsinze kuko ribuka ibitsindo vya Atletico mu minota 5 ya mbere bibiri Barca gacitsindi ca mbere ca kabiri ca gatatu ca kane ariko Flick akaza kwihenda gato bakarangira babagomboreye ibitsindo bibiri yari scenario ubona ko Barca ni match irabacitse mugabo Barca hari yari yagerageje kwereka Atletico ko ibarusha cyane ko remplacement uyu mugabo nabonye ababangamira turamugarukako Sorloth ukiriya kiyataka Sorloth nabonye kibangamira cyane Barca wabonye ko naco kije cazanye ingufu nyinshi cyane kuva muri mita ariko niyo hagendeye tuvuga tuti uburyo Barca inganirijemwo iwayo iratweretse ko harimo ibiri positive vyinshi vyuko ushobora kugira ikize kwizotsinda na hariya noneho bagira yindi chance yuko bakina na Atletico Madrid iyi equipe ya Atletico Madrid ni equipe ifise umumenyereza afise philosophy y'ukuzibira cyane gukina ibintu biri defensive none Barca nayo ikagira imana yuko Barca mu buzima bwayo ikintu ca mbere bazira no kugenda kwicara inyuma ni equipe naho yobu yirusha bizi gute uretse ko ari equipe nk'ezirusha guposeda ni equipe ikintu cyo kuvuga ngo kuzibira ntikiri mu maraso yari kitandukana na ADN yabo rero Barca niyo mpamvu wabonye yinjira muri match DDB à la fin ije kugirane gusatira ino kuvuga ni equipe igenzwa na qualification ari naco abantu benshi banegura uyu mumenyeza Simeone kiki iyo ufise philosophy y'ukuzibira ntaho gutsinda no gusatira nta muntu atsinda adasatiriye no kuvuga wewe umengo uri umuntu ivyo niyo ubonera yuko umusaruro muke wa Atletico Madrid uturukaho nyene kiki ni gute wewe umuntu akina satira zotsindwa n'udasatira biragoye ko ivyo bintu biragoye birafise ukuntu vyubako birashobora kugwiriramwe namwe ko nyene mugabo buryo usatira nyene abagaragaza iyo nyota ni nawe ati niwe atsinda vyinshi niwe natsinda vyinshi kumugoroba rero wejo Barcelona binjiye baposeda cyane gose baposeda ballon ariko kandi bafise les éléments ni match yagoye cyane witwa Rafinha sinigeze ndamubona woshobora gutanga n'ubundi burorero bunga bw'abakinyi ba Barcelona bagowe ni iyi match abakinyi nabonye cyane defense woyiha amanota yose defense kuko nka match ya Jules Koundé ni impeccable match ya Nico Martinez gwaru ugwego rudasanzwe match ya kagahungu kibubamfu nako nyene Balde kari keza cyane mu buryo buri offensive ku Barca kurinda sohoke ariko gusohoka kwa ku Barca kwatangaje abantu benshi muga yari changement tactique kuko yazanye yahinduye par rapport y'ivyo Simeone akoze nubwo abantu batabibonye nukuvuga wewe yazanye Sorloth kiriya kiyataka uwitwa Flick nawe acazanamwo apana Garcia uwitwa ntuze uyu Araujo kuko binjiriye rimwe kuko yarazi yuko Atletico Madrid bongereje inguvu muri ntuze mugaba akabazi yuko ku Barca peut-être birashaka kumugora kuza kugira komba iri physique nande na Sorloth yakomeje defense mu buryo ariko muri tactique banze nyumve Eric Garcia injerimo na Araujo suko ku Barca tari mwiza ahubwo mugabo yaravye ati gabari yuwitwa Sorloth ntishobora guhangana niya ku Barca reka ninjize Araujo ahangane nande na Sorloth kandi iyo yabaye shwa iri peya cyane kuko wabonye yuko uyu yavyitwayemwo neza buri umuntu yitwa Frankie de Jong defensivement si mwiza cyane rero Barcelona babagize ikintu gisa no kumenga bakomeje defense binjiza Eric Garcia nabonye ari umukinyi mwiza cyane muri iriya poste ya numero 6 kuko numukinyi agukinira hajya
ntago imaje yuko yakinya sekana nabo inabi nyuma ahubwo ari defensive kakona asa naturellement asanzwe ari umukinyi w'inyuma ariko ni n'umukinya afise touche y'umumediateur kuko igiye Barcelona baba bafise umupira yawukina n'abandi bibaye ngombwa ko anafasha kumwe equipe uvuga uti gusohora umupira ni n'umukinya zino gusohora imipira muri football ikigiye rero umukinya sohora imipira ni numero 6 niwe tanguza les occasions ziri les actions ziri offensive niwe zitanguza zije imbere Garcia rero nabonye abikora neza nukuvuga izo remplacement zibiri deja za sekirije Barcelona bizira justify uburyo bahakuye na clean sheet ariko mu gice ca mbere Barca twabona isatira cyane yabuze n'amaokazio menshi yashika imbere y'igori rya Atletico ariko biciye ku mwana yitwa Lamine Yamal mu bisanzwe kiki tuvuga Lamine Yamal twadukuye kuba duhagarika tukava kuri zina ntebe za Buja FM tugahaguruka tukamuvuga duhagaze mu cubahiro ciwe uno mwana ni gitangaza kiki turaraba imacu karyoherwa ariko haba hari ubundi buryohe ufise bwo kuba Lamine Yamal ari mu kibuga ariko akina umupira w'amaguru igice ciwe ca mbere nibaza ko ivyo akora byose byakunze raba les occasions nyimba urabona iyi equipe ya Atletico Madrid nakubwikunda gukina ibintu bi defensive ni nako yakinye igice ca mbere ariko idandukano ryabaye yahe uyu mwana yitwa Lamine Yamal vyaba ngombwa ko nk'abantu bari imbere yiwe abanza kubasambura mu kubacenga akabinjiramwo ibi surnombre abanza gabanye ahubwo surnombre yabo yongere surnombre ari nayo wewe wari kuravuga yaba Barcelona biri imbere nukuvuga uyu mwana haraho yafashe responsibility kenshi zibereye kuri equipe kina nk'izibira nk'iyi Atletico yukuvuga ngo muri nyimba ari batandatu bari muri defense reka ngabanyemwo babiri mu kubacenga hanyuma ntange pasi elimina nk'abandi babiri okaziraza kuboneka kuko Rafinha nawe ashobora kwitera umupira canke gucenga usiga agatanga umupira yaba Ferran Torres image y'igitsindo cyaninjiye yacenze umuntu acatanga pasi elimina batatu bica bituma Ferran Torres yoroherwa no guhura n'umunyegori vis-a-vis Ferran Torres ari en plein confiance muri no misi si wa mukinya hura ni gori incuro zitandatu ngo ahushe gatanu wabonye ko cyo guhura n'umunyegori rimwe agatsinda rimwe ni confiance aramaze kuba atsinda kenshi noneho niyo umumenyereza match iri important nkiriya avuga ati ndakwizeye Lewandowski ndabushize hanze naruhuke rekukine wewe Ferran Torres buriya ku mutwe w'umukinyi vyubaka ikintu gikomeye ni kimwe twamye tuvuga Arteta bura muri squad yiwe uriya mukinyi ubumwubaka icizere yuko ndashoboye n'umumenyereza aranyetse ko nshoboye reka nerekane rero yuko nshoboye nico kiba gisigaye ariko match ya Lamine Yamal ni nziza cyane none ukaba ufise Lamine Yamal afise inyuma yiwe umuntu nka Pedri acenga buri muntu mediana ikontrola n'umukinyi Pedri akontrola match n'umukinyi umva kiki hariyo kukina solution menshi solution nyinshi mugabo bakubwira ngo quality yuno mwana nicarushiriza abandi ba mediateur bose babaho bo kuisi nuko uyu mwana Pedri atege kurukino uko rugenda atanga tempo urazisharisho tempo uranga mu bintu by'imiziki imiziki habaho imiziki nyaruka nigenda bukebuke tempo rero nikajya kantu de base kajya ka instrumental de base wubakira ko nyimba ari bitari ushira ku izo za piano uko zigenda zivuga bukebuke tempo nikajya kibanze nyimba kagenda kanyaruka ibyo uvuza byose bigenda byubakiye ngaho tempo rero iraduga canke ikamanuka tempo rero ya match Pedri ni wayitanga Pedri ni wazi kuvuga ngo ino equipe reka tubanze tukabanye ritme tuyubake gushasha no kuvuga iyo occasion tuyubake gushasha Pedri ni wazi kuraba ati ndavye aba adversaire bari muri kayi wacu reka nihutisha urukino dushikana umupira hakirika tushikana imbere Pedri ni wazi ati uru rukino iyi mipira reka tuyikina harageze ko tubi mu mupira hageze ko dukina nabo twegeranye nkina umupira nabo twegeranye dukwegeye equipe twegere hanyuma dutange imipira iri kure ivyo byose tempo n'umukinyi azi guharura ivyo byose rero iyo ufise umukinyi nk'uyo rero icanyuma coco ntanafadika oya sinzi ko ufise akaruye ko munsi wewe woba warabonye match Pedri yazimye utamukiri ikosa uyu cyangwa razimye ngo ibana nikaburaho kacisha umupira mu gutanga ipasi yako rero ako kariko gahanahana nande katorana neza na Lamine Yamal nawe umaze kumushikanira iyo mipira kurengana byari byiza yagoye cyane umugabo yitwa Reinildo Mandava umubanyi w'umunyamozambique yari ku ruhande rwe bamfu Rwande
rwa Atletico Madrid rero match ya Barcelona umuntu yoyerezima cyane mu gice ca mbere ariko igice ca mbere cerekanye ko Rafinha sihari sinzi ko abibonye Rafinha vraiment ijoro ntiryari yiwe ku munsi weje match zibita kurakina twe twafise kuruhuka ariko hari gihe ariko yaranaruhutse si yari match yiwe tu ntiyari match yiwe reka ngaruka kuri Atletico Madrid igice ca kabiri ari naho abantu bahora bavugira bati ubone rero n'ukuntu umugabo justify amadefo yiwe kiki numumenyereza ku rwego rwa effective Atletico Madrid yamwubakiye ntaho bitandukaniye niyo Barcelona ifise niyo Real Madrid ifise ijya effective ya Atletico Jemba mbona iruzuye yego kabisa sasa uyu mumenyereza ubumuga bwiwe bwo reka ndankoresha iryo jambo ubumuga bwiwe bwo gukina ekipa yizibiza akimu uburenganzira cyangwa ububasha ekipe yiwe gukina yabigaragaje ahantu habiri ndabira match ya Champions League contre Real Madrid phase retour ati ku Madrid byabaye bibiri kuri kimwe yashitse agomba kwataka ashatse kwataka aharonka igitsindo mu kare cyane acaja kuzibira match yose yima ekipe gusatira ngo ironke ni caka benshi gatatu ahatandukaniye na Afrique rero ku munsi wejo igice ca mbere carangiye kuzibira kwiwe bitabujije Barcelona ko baronka igitsindo urumva igice ca kabiri acazana abakinyi bataka bari offensive harimo uyu Sorlot ariko tunabona Atletico igirane yataka yagoye cyane Barcelona itandukaniro rero aho riri uraza aho riri ekipe ya Atletico Madrid na Simeone ushobora kutangura kwiyumvira kwataka mugabo si ibintu byawe si n'ibintu wateguye peut-être n'ibintu upangiye muri mediane bambe muri ntuzi muri match ariko nawe mugenza waza yakubonye atirikanda mu profitira aho nyene aje yamubonye nawe acayongereza inguvu zo kumubuza gusatira kuko ajya baba bazi na nyerega arazi yuko Simeone arazi ko Simeone yama yiyumvira gusatira ari uko amaze kugirana kwankesa voilà kare mu gice ca kabiri kandi Flick nawe yavuga ati jewe nshobora kubareka bansatire bambonamwe ibitsinda hajya Flick ntugira ngo arayobewe za statistiques zimwe twamye tuvuga match zitatu bamubonyemwe imitsindo 8 nawe inyumugo yo kuvuga ngo abazibire yarazifise izo nyungu kuko yarazi yuko Atletico mu match zitatu nyimba baramubonyemwo ibitsindo 8 ni kubera ko uno munsi nawe igice ca kabiri barondera igitsindo niyo mpamvu y'ukuzana Araujo ahangana na caki ataka cabo cinjiye ariko azana na Eric Garcia ashobora guterera umugando udasanzwe muri miliye yabo rero uyu mugabo suko yazibiye match nawe yahinduye ngo azibire ahubwo kwabaye kujera yabaye gestion cyane kujera iriya ligne offensive yande ya Atletico Madrid twabonye Atletico ihinduye mugabo yari Atletico ihindutse irasatira kuko uraze batsinze n'ibitsindo bibiri bakreye ibitsindo bibiri barabitsinda nubwo byari orije byose byiki kigabo nyene Sorlot ari kuribuka n'ubuje cahushije ari conyene kigashira inyuma y'ipoto mugabo ivyo byose wabona burya statistics ziravye aba babaye 0-4 0 kabisa ariko mu gice ca kabiri wabona ibintu byinshi biri positive birekwe barasatira ariko ukabona yuko aho nyene urabiye ngaho kuri FC Barcelona ni yatanguye yataka iradomina Atletico Madrid ariko ikintu cerekeye gutsinda FC Barcelona cyo kirayigora cyane oya kike nawe oya nduko mu match akomeye oya match akomeye ya Atletico Madrid iya kubera kufata imwe none oya urihenze kike iya Atletico Madrid ya match ale tuziharure bakinya na Atletico kangahe ni gatatu oya dufate reka muri iyi match retour bakinye zitatu Barca match ya mbere bakinya yatsinze 4 koko byari 4 ku 4 erega sinda kubinga bitsindo rezo kazyo baronka bazironse ni nabo baronse nyinshi ego concretize ko ndakubwira guconcretiza kiki ntuvyitiranye nuko match itegezwa kubigumye ega Atletico ni equipe ikomeye ejo twavuye nga tuvuga tuti match itegezwa kuguma Barca hinge ndakubwire Barca bateye 5 shot on target
shot on target zabaye zitanu iyi Atletico yateye rimwe bakuye igitsindo kiri important bamenya ko kizibirira Barca ntako so uvuga uwo sigura gute kikiryo jambo vraiment yuko les occasions créées ziwabo uno munsi uri kuraraba ingene bariko barakina barusha Atletico Madrid ego banazikreye kuko bateye ingene kwereka bateye inshuro 15 ariko batera tir cadre zitanu Atletico yateye gatandatu ariko yoyo ntigeze kadra na rimwe niko ndakubwira muri match iyo Atletico Madrid iza kuronka igitsindo none wowe ufatiye ku kitabaye niko ndakubwira iyo byari kuca vyerekana yuko oya jewe ico ngomba justify basi jambo waravuze ngo ntibariko bararonka niko ndavuga ntibariko bararonka ni vyiza yuko baziconcretiza pour éviter yuko baja mu ngorane bagaca gusanga bibasavye inguvu nyinshi byoja kurondera barondera ibitsindo hinge ndakubwira ikintu kimwe kiki ndaguhaye akarorero mu match zitatu Atletico bayitsinze ibitsindo 9 iyo equipe irakomeye iri offensive hinge ndakubwira rero impamvu ndakubwira ntiryo jambo gomborireke Atletico Madrid ni equipe kiki ikomeye muri defense so wari we wese akreo kazi akayitsinda ni equipe igoye cyane kumena nivyo rero ntibisigura ko Barca yabaye mbi burya rero twebwe ari ikintu kimwe dukunda kwihendako buriya hari gihe ugagacira ivyabaye kuko niyo yari objective mugabo ntushobora gufatira ku match yejo kimwe kubusa ngo ucuvuga ngo Barca ngo ntiyari for offensive sawa ntiyari for offensive twabivuze ubwa mbere bwo Rafinha ntiyarameze neza katuraze statistike za Rafinha ariko kandi mu adversaire yari Atletico ivyo ntushobora kucuvyitirira Barcelona ngo donc jecho nanse suko kitab ivyo uvuze bitabaye muri match byabaye mugabo si ibintu tumenyere muri Barcelona ariko kandi ivyo ni ibintu bisanzwe yuko na Atletico birashobora gushika birashobora gushika none Madrid mu nkino zibiri byagenze gute umva ugwa mbere baranganje imbere bine kuri bindi hanyuma match returi oya Madrid avuga iyo kuri Madrid Madrid match reto ntibabakuye mu igitsindo na kimwe muga Barca yoyo homo muri match zine bakinyana Atletico barayitsinze homo nico kimwe rero Barca ntuyigaye mu buryo buri offensive inguvu yambaye ya Barcelona ni ibintu biri offensive nivyo wowe wagombye gufatira kuri match yejo ukavuga uti je ndabonye ico wagombye kuvuga mugabo ngo kubera ko okaziyo bateye tir cadre zitanu bagatsinda igitsindo kimwe cyonyine kiki ni Atletico izibira cyane ni equipe ikomeye rega n'ugwego rumwe wewe wirengagije ko ejo twavuye nga tuzi yuko iyi match itazoba yoroshe je navuze n'umufavori ni Barcelona mugabo iyi match ntiza korohera ntiza korohera FC Barcelona ivyo rero nibisanzwe kiki bobo ahubwo Barcelona imbere yo kuyumvira ibitagenze neza banzu yishimire ko yaronse igitsindo ikanakidefanda yego match ikarangira ikanikalifia kuko hari n'igitsindo baronse mu nyuma varira canka vyumvikana cyane kuba bibaye nabi rero vyumvikana yari offside rero ni kintu novuga yuko ni FC ni bimwe nakubwiye iciza ca Barca Rafinha baye mubi ku match nk'iyeje ari ikintu kigabanuka bon kiragabanuka mugabo Ansu Fati bambe ntuzenya Lamine Yamal araza akaba mwiza Pedri akaba mwiza mbetse nabo babibagaheka equipe igatwara igatsinda match FC Barcelona igiye ku bikombe bigira kuri bitatu urabona yuko ico kintu gikunda kuri umuvuduko bafise kirakunda cyane kiri possible mugani nkuko bo bibura byose ni nkuko bo bibura byose muri ico gereye kiba gisigaye niki nukumenya ku inguvu bakoresheje kugera bashike ngaha nukugira ngo bamenye icakozwe kugira ngo natwebwe dutangore tubamahigwe yuko babishoboka byose byo bitatu ariyo iba continuity bateye kuvyerekana base muri finale ya Copa del Rey bare muri quart de finale kandi uravye ntitwovuga ngo Dortmund nikomeye irakomera si quart de finale kandi bari no muri championnat bari ku mwanya wa mbere impamvu nakubwiye yuko bikunda canke ntibikunde bari ku mwanya wa mbere mugabo bari muri course na Real Madrid bayirusha amanota 3 yonyene no kuvuga iyo urusha Madrid amanota 3 yonyene deja Rio Classico izobatandukanya ayo manota 3 tugome dufate ko bazotsinda match zose mugabo difference ibe iyo match izobahuza urumva ngaho ko ari we wese nawe nyene abafisa amahigwe yiwe ku gikombe uri kuravyumva ikigira kabiri ngombye kukubwira
Champions League n'amadetail quart de finale biracari kure cyane biracari kure peut-être ufise amahigwe contre Dortmund itari nziza muga imbere urugendo ruracari ruri n'amadetail ushobora kuba mwiza 80% ya possession muri match kanaka mugabo Araujo akaza gakora ibara mugakubitwa rouge mugaba murabaye elimine ni scenario yabaye niyo mpamvu nakubwiye ntibirashoboka canke ntibishoboka finale Copa del Rey ntizoba yoroshe nabukebuke bakina na Real Madrid bahohoteye kabiri muri histoire yizi equipe imwe iba nziza bambi sinzaho nibuka imwe yatsinze gatatu gakurikirana muri Copa del Rey biba gake cyane oya muri Classico ndiko ndabikubwira ni gake bibaho equipe imwe itsinda gatatu gakurikirana kandi ubuhoho nta nubwo batandukanye cyane muri niveau uravye ivyo bakinira naho bahurira hose ico rero izo bari challenge idasanzwe buriya Madrid izo bifise ako gashavu kuko utemera gutsindwa nande inchura gatatu na Barcelona nivyo muri finale bazoja gukina Barcelona iri mu mwuka mwiza wo kuvuga ati turabami banyu twabatsinze kabiri kandi tubatsinda tubihaniza twashoboye kubashiramwe bine twashoboye kubashiramwe na bitanu pourquoi pas nuko Barcelona ngo ibatsinde n'iyo match yindi kuko yatwetse kubashoboka ni meme effective ababikoze ni babandi nyene niyo mpamvu ndakubwiye kubikombe byose birashoboka canke ntibishoboka mugabo kugira bishoboke Barca itegezwa kuguma ari iyi nyene turiko turabona muri no misi ibi bintu bakoze kuva mu 12 nivyo bitegerezwa kuza bikaba continuity gushika intuzenya iyo match izo match zose zivuye bari ku bikombe bitatu nabonye aho narabiye match hose abantu bose ba Barca bagenda bishima bati turi ku bikombe bitatu dutegezwa kubitwara byose ni confiance bafise baratsinda baheruka gutsindwa kera 2025 nibaza ko ari iyo equipe itaratsindwa na rimwe yonyene Buraya ico si kintu gisanzwe mugabo barasabwa kubandaniriza aho nyene kuko wombwira ko ufise match watsinze Madrid bitanu wombwira match watsinze Madrid 4 mugabo izo match imwe niyo yari igikombe uranagitwara super coupe mugabo hamwe ivyo babisigaye ari vyo Madrid izo gutsindamwe nivyo byo babiri important cyane kuko imwe ni finale y'igikombe nukuvuga Madrid nayo yotsinda kimwe kubusa izo kwishimira kuba ariyo ironse intsinzi ziri important kuko zozo nizi gikombe direct nk'ubu Barca itsinzwe kimwe kubusa na Real Madrid muri Copa del Rey Madrid nizo bironse victoire iri important kuko izo ari victoire ibakonduje ku gikombe suppose ko no 11 mais bazogenda gukina difference ara manota 3 peut-être Madrid cibatsinda cifata ikibanza ca mbere muri Espagne baraba ukuntu bahuye ntibaraba umva ngaho Barca petete hajemwe n'ibitsindo by'ukuntu batsindanye Barca yocije imbere mugabo ari hamwe nka Barca yabanje kugira kayisheke Madrid gacibatsinda muri Classico umva Madrid yo bifise avantage yuko yabatsinze muri Classico bafashije no kuca batwaye igikombe nukuvuga re Barca ivyo bakoze mbere ntibikwiye kugira aho bihagararira imbere y'uko ino sezo ihera byoca bibononera ibintu byinshi basabwa kuba beza no mu bisigaye byose aba muri Champions League ntakosa bategezwa gukora nkuko atani iryo barakora kuva ino 2025 itanguye muri Copa del Rey musigaranye rukino rumwe none uko rukino rumwe ruzobahuza na equipe mweretse yuko mushobora gukubita uko mwishakiye tsindo cenda buriya ni byinshi uno munsi uri kurabiraba FC Barcelona ngene imeze umuvuduko iri na Real Madrid ngene imeze birashobora gusubira canke dushaka kubona indi match gusubira no kuvuga gusubira kuba kwa kundi kwa kwitsindo byinshi canke hari cyaduze kuri Real Madrid bon il faut voir kugira bibe habaye iki ni Real Madrid yaje yeshuwa mu buryo buri tactique ariko ubona ko ari Madrid yaramutse atari umunsi mwiza wawe ndavuga nk'ijya match ya 5-2 ntwari umunsi wabo ariko Barca nayo iciza ari umunsi wabo mwiza ahubwo na ya Barca isanzwe ifise ya philosophy ba applica na ya philosophy yabo y'ukudahaga ibitsindo
naguma bashirayo nubundi rero birashoboka kuko Barcelona ni equipe none gakiki imaze kubikorera Bayern ikabikorera Real Madrid uko navuze nti birashoboka kwirepeta uravye uko babikorera na Atletico nakubwiye ari imeze kiyagihe muri match zine Atletico bayitsinze ibitsindo 10 10 erega nibi biri kuri kimwe vya Atletico match ale ya La Liga kimwe cha Barca bine vya match ale ya Copa del Rey bine vya match retour ya Liga niki kimwe cejo ibitsindo 10 mu match zitatu iyo ni Atletico yonyene Real Madrid 9 mu match zibiri ivyo bisiguye ko equipe ya Barcelona ni equipe iri offensive cyane inafite ibitsindo byinshi iri offensive urumva iri offensive cyane ibitsindo 140 toute compétition confondue ni equipe iri offensive cyane irasatira itsinda ibitsindo byinshi bivuze ngo no ku munsi wa Classico finale yaramutse neza ivyo nyene uko imazige ibikora bikavyuka ari byo byabakundiye nubundi byo bo bigukubita birashoboka ko babigukubita ni kintu gishoboka gose kubwiwanje mugabo ni Real Madrid itegerezwa kugira kuzanayo ifisi ivyo yakosoye uwo munsi kugira ngo yizere kugirane kuramfersa kandi nayo irabishoboye irabizi gukina amafinale ni ifise effectif y'abakinyi bamenyeye gukina finale canke batwaye ibikombe byinshi kurusha n'aba Barcelona ifise ni match twifuza ko yoba tama Brescia hali ni tariki 26 rero igiye cy'isaha zibiri azo bari ku munsi wa gatandatu sikera cyane mu isomene ni isomene ejo nabonye baharura ngo hasigaye iminsi 10 ningahe none harura ni 3 semaines iminsi 20 irimwe 3 semaines ono musi tutira ikizinga zitatu ni iminsi 23 oya nta 23 irimo ego sha kuvuga yuko ni isomene zibiri dufate zitatu zibiri n'igice rero ni Barcelona uwitwa Hans Flick imbere ya match yejo yari yavuze ati iyi match tugomba kuyigira urufunguruzo rw'ibigiye gukurikira igiye kutwereka ubushobozi bwacu no kuvuga ni kindi kiraro cyo kudugirako iyo banayitsindwa sinzi Barcelona ko yoshoboye kubandanya urugendo rwayo neza kuko moralma byari kuba bipfuye mugabo kwikura imbere ya Atletico Madrid mu nkino zitatu bakazireisisa zose kuko Atletico yari ifise uraze ko ibi bintu byatangiye tuvuga ngo Atletico nayo tugiye kuyipimira ku nkino zitanu ifise hagati ya Real Madrid na Barcelona zibiri za Real na zibiri na zitatu za Barcelona yatweretse ko ari umwana itsinzemo rumwe gusa tsinze rumwe nago mukutsinda kwago ni Madrid yatashe iryohewe sibo batashe baryohewe kuko gwabashikanye mu penalty banayaviramwo nukuvuga Real Madrid na Barcelona beretse Atletico bayisumba mugabo Barcelona na muri izo zitatu byukuri yerekanye nguvu ifise yuko bishoboka no kugenda gukora nibisigaye byose rero je ndabona ko bashoboye kuromonta moralma ino equipe ya Barcelona hari ubushobozi berekanye ico boshika ko muri ino sezo yose kiki batwaye Champions League bagatwara Liga bagatwara niyo Copa del Rey nta muntu numwe yoza ngangwa kubwira ngo ni ibintu bibaguyeko oya nta muntu numwe yoza ngangwa bari gihamana bagize oya nta gihamana cyo bakiri bazoba bitwaye neza nuko rero numugwi wa FC Barcelona watahukanye intsinzi gitsindo kimwe kubusa ku munsi wejo cinje n'umukinyi Ferran Torres amazi iminsi byitwaramo neza n'urukino rero rwabahaye uburenganzira bwo kuzokina final izo bitariki 26 z'uku kwezi nyene ni mu rukino wabaye homme de match benshi bakora mubaza ni Pedri mu nkino 20 amaze kuba ariko arakina amaze kuronkamwo incuro 15 homme de match inde Pedri muri uyu mwaka niwe yabaye homme de match ni Lamine ari Pedri ni Lamine Yamal ashaje nabonye ari Lamine Yamal kiretse ari kwa kundi usanga ibinyamakuru vyako sukwavyo jewe na yansomye umenga ni Pedri je ivyo nabonye nanje nabonye ari Lamine Yamal gusa nanje natasha mvuga nti atari Lamine Yamal aza kuba ari Pedri batubwira na Lamine nawe yagowe cyane n'igice cya kabiri atari flamboyant cyane nka nk'igice cya mbere kuko wibuke ko yanageze igihe sha urugabo gwitwa Langle gwageze hano ruvuga ngo aka kana none nta nico twoshobora gukora ngo tugahagarike rugakubita hagati kuri cheville yego kabisa n'amaraso arava umwana arankati sinsohoka urumva
rero ni bimwe katusha tubabwira uwabaye homme du match ariko vyari bivuze yuko ari Pedri ariko na Lamine Yamal yakirukino gwiza cyane gose muri Copa del Rey ni rero finale izoba nivyo ni Lamine Yamal ni Lamine Yamal ni wabaye homme du match si Pedri ni Lamine Yamal rero vyerekanye uko amasource menshi yerekanye ko ari Lamine Yamal yabaye homme du match kuko ni nawe yatanze pass decisive yavuyemo igitsindo kandi yigenza neza mu rukino ni Lamine Yamal rero yabaye homme du match ariko rero nivyo nafasha bitwereka hariya Lamine Yamal aronse amanota menshi match ya finale ni itariki 26 z'uku kwezi nyene turimwo nuko rero bimeze mbega hagati ya Real Madrid na FC Barcelona ninde azotahukana igikombe cha Copa del Rey na Liga umugwi wa FC Barcelona wari watwaye Super Coupe mu gwa Real Madrid katere tubirindire ariko kuzini nkino zabaye inge gato kiki hari ibintu biba bikomeye cyane iyi ni analyse yagizwe na Arsene Wenger kuri Ben Sport yavuze ati nta gishasha uretse ko dusubiye kubona victoire nshasha ya FC Barcelona ati rien de nouveau mais une victoire de Barcelone ati nta gishasha tubonye ahubwo tusubiye kubona yindi victoire yande ya Barcelona tubonye performance nziza cyane tubonye urukino rwiza cyane rwa Barcelona ati Atletico Madrid bize football yuno musi bayize football bakinye uno musi bari bayize ko bari bize Barcelona ati haba muri organisation défensive ariko kandi no muri dans la coordination offensive no mukuba ku buryo bwo kugirane bwo gusatira ati Barcelona basubiye kucimangira yuko urumva malgré Atletico Madrid kuba nziza uwo muntu kuri ivyo byose ariko Barcelona babisohotsemwo ahubwo badushimangirira ko ari equipe ya mbere ku isi uno munsi ati ni equipe iri complete kandi iri soudée equipe yuzuye kandi isenyera ku mugozi umwe donc ibintu byose ibikora ubona ko atawuri imbere atawuri n'inyuma ati nta commentaire nimwe mfise ku mukinyi numwe bose mbona bagize excellente performance ati bagize performance nziza cyane ati ce qui a permis de quitter le stade le plus difficile d'Espagne en vainqueur et de se qualifier pour la finale ati vyatumye basohoka mu kibuga ca mbere kigoye gusohokamwo cyo muri Espagne ariko bakikalifiya muri finale kigoye gusohokamwo no kuvuga ko ari cyo kibuga ca mbere kigoye kuronkamwe intsinzi muri Espagne ati Barcelona ni equipe yikalifiye inshuro nyinshi abantu nabo bakamenyaka ati niyo equipe ya mbere yikalifiye inshuro nyinshi muri kino gikombe cy'umwami inshuro 43 kandi ni nayo ifise intsinzi nyinshi no kuvuga ni nayo ifise ibikombe byinshi akanako yakongeye ko ntarinda kazi ati rero ivyo byose bitumye intsinzi ya Barcelona ijisange ya Real Madrid biduhaye yindi Classico nshasha ati ni yindi finale izoba ari yibisazi ati ariko ndabona avantage iri kuri equipe catalane qui vit sa saison la plus glorieuse ati iri kirava muri saison yayo asha nziza baninaza buri munsi ati nakunze cyane performance z'uwitwa Pedri n'uwitwa Lamine Yamal ati Pedri yafata umupira akinjira mu bakinyi bashika bane akanabasohokamwo agatanga umupira hashaka urumva ati mugihe Lamine Yamal yari active cyane yaboneka yagaragara kandi yacenga uko vyumva akanabishobora ati yashoboye guteza ibibazo no kuruhisha cyane defense ya Atletico Madrid ati uno munsi je n'ai enregistré aucune erreur de la part de Barcelone ati sinashoboye kubona ikintu na kimwe no kwagiriza equipe ya Barcelone ariko leur performance était agréable et la qualification est méritée ati performance yabo urukino rwabo
gwari agreeable twogisigwa gute mu ijambo rya gwari ruteye igomwe ati na qualification imerite no kuja gushika muri finale babikoreye banabikwiriye ati felicitation uyu mwana arakaze kabisa aya n'amajambo yande ni analyse witwa Arsene Wenger hari gihe rero ubona akantu ukabona nturi kuvugahisha abantu nyene turasesangura mugabo haraho usanga hariho n'undi muntu nyene yasesangwe ku buryo bumva uwo bishikana mu matwi y'abariko baratwumviriza ku nyungu zabo nuko rero itariki 16 finale iswe kuduha ubundi buryohe hagati ya Real Madrid na FC Barcelona mbega bizokuma ari kwa kundi nyene FC Barcelona izoguma ihahaza Real Madrid canke Real Madrid izokwiganzura ivuga ati aho vyakabaye ni kera vyose tubimenya itariki 16 reka tubirindire nuko